bavukanye bakundwa n'Imana mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko musanzwe mubizi, iki ni cya kiganiro c'umusomyi wa Bibiliya mwama mukurikirana biciye kuri iyi mbonesha kure. Uno munsi rero twashimye kubatumirira abagenzi abavukanye muri Kristo baza kugira ico bavuze, tuza gusangira ikiyago hano. Dufise abatumire babiri nibo tugomba kuza gusangira ikiganiro. Mpereye aho iburyo bwanje ngomba ndabasabe bidondore bababwira bari bo, hanyuma turaza kubandanya tuganire. Murakoze. Nagomba kubanza kuramutsa abariko barakurikirana ibiganiro vya HTV. Amazina yanje nitwa Munezero Etienne, nk'abanyoboye umuryango wa Soma Bibiliya mu Burundi. Hari n'uwundi ari bubamfu bwanje. Jewe nitwa Kantungi ko Tarsis, nkaba ndi mukozi wa w'ishirahamwe rya Ligue pour la lecture de la Bible, nkaba nkora akazi kajanye no kurikana ivy'ubutunzi. Murakoze cyane abatumire bacu mwabumvise. Tugomba rero tubandanye ikiganiro cyacu nkuko mubimenyereye. Dufise igitabo c'umusomyi wa Bibiliya. Kino gitabo murazi yuko cyama kiturongora buri munsi kugira ngo tumenye aho tuza gusoma ijambo ry'Imana. Kandi rero nagomba rero turavye aho tuza gusoma, aho cyaturangiye tuza gusoma mu gitabo cyo guharura igice ca 23 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 30. Turaza gusoma mu gitabo cyo guharura igice ca 23 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 30. Hanyuma nkuko mubimenyereye hariho ibibazo twishura. Ivyo bibazo navyo, ikibazo cuno munsi ca mbere kivuga ngo mu byo nsomye aya majambo avuga iki, avuga kuri inde. Ikindi kibazo tuza kwishura kivuga ngo nukuhe kuri Imana impishuriye mu byo nsomye. Mande y'ivyo bibazo bibiri turaza kuganira n'aba batumire bongere batwongerere ko ibitari bikeye. Rero ndabahaye kaze kugira ngo mukurikirane kino kiganiro aho tuza gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Nawe urashobora gufata Bibiliya tugasangira ijambo ry'Imana muri uwo mwanya. Imana ibahezagira imbere ya vyose. Reka tubanze dusenge. Reka saba umutumire umwe adusengere, hanyuma duce tuganira ijambo ry'Imana tubanje kurisoma. Dusabe umuyobozi w'umuryango wa Soma Bibiliya mu Burundi adusengere. Kadusenge. Mwami Yesu, twagomba tugukengurukira kuri kano kanya keza uduhaye ko kuganira ku ijambo ryawe. Turasabye muhemu wawe kugira ngo aze kubana natwe, na cane cane dushoboze gushikiriza amajambo yose washize mu mutima yacu kugira ngo bifashe abariko baratwumviriza bose. Kandi dusabye muhemu wawe kugira ngo aze gufasha abariko barakurikirana kino kiganiro, kugira ngo icaza kubabwira gukora inyuma ya kino kiganiro bagikore. Nimba amajambo aza kubabwira kwihana bihane, babwiye ukuri kwakire, akababurira bakiri yomburi. Data uzobugize neza. Urakoze kuza kudufasha kandi kuza kutugira neza. Ni muri rya zina ryawe tubisenze. Amen. Nkuko rero nari nabamenyesheje aho tuza gusoma, ngomba tuzingurure amabibiliya yacu turabe mu gitabo cyo guharura. Turaza gusoma mu gice ca 23. Turaza guhera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 30. Igitabo cyo guharura igice ca 23 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 30. Ngira mbanze ndahasome. Abatumire bacu bazoba bariko barakurikirana, hanyuma ndaza kubabaza ibibazo namwe muraza kunyishura. Dusome. Baraki aramubarira ati ngwino tuje ahandi aho ushobora ubona uruhande rumwe rwabo rwonyene, si bose. Uheze ubamvumire uhagazeho. Nuko amujana mu gahinga k'Isofimu, amushikana ku gatwe ka Pisiga, ahubaka ibicaniro 7, atangira kuri kimwe kimwe ishuri n'imfizi y'intama. Maze Baramu
abarira Baraki ati nuhagarare hano hambavu y'ibimazi vyawe bituriwe nanje nje guhurira n'Uhoraho hariya. Nuko Uhoraho araza ahura na Baramu ashira amajambo mu kanwa kiwe aramubarira ati subira kuri Baraki uvuge gutya na gutya. Nuko asubira kuri we asanga agihagaze hambavu ya vya bimazi vyiwe bituriwe ari kumwe n'ababatware b'Imowabu. Baraki aramubaza ati Uhoraho yavuze iki? Atangura kuvugisha ati haguruka Baraki wumve ntega ugutwi yewe mwene Sipori. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze ntizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye nanje sinshobora kubihindura. Nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo, nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo havugirizwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Erega ivyo kugaragaza ntaco vyotwara aba Yakobo. Muntunge erega ivyo kuraguza ntaco vyotwara aba Yakobo canke ubupfumu ngo bugire ico butwara Abisirayeli. None biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli ngwewe kuntu Imana yakoze. Raba iryo hanga rihaguruka nk'intambwe y'ingore, rivumbuka nk'intambwe y'ingabo. Ntiriryama ritariye ico ryishe, ritanyoye amaraso y'abishwe. Baraki abarira Baramu ati arukubavuma arukubahezagira pfumubireka vyose. Maze Baramu yishura Baraki ati sinakubariye yuko ico Uhoraho azovuga cose arico nkwiye gukora. Baraki abarira Baramu ati ngwino ndakujane ahandi, kumbura Imana yokunda ko ubamvumira uhagazeyo. Nuko Baraki ajana Baramu ku gatwe ka Peyori gahanamiye ubugaragwa. Baramu abarira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro indwi, unzanira hanyene amashuri indwi n'imfizi z'intama indwi. Nuko Baraki abigenza nk'uko Baramu amubariye, atangira ku gicaniro cose ishuri n'imfizi y'intama. Turahejeje gusoma amajambo y'Imana, tugomba rero tuje mu mwanya wo kuyaganirako. Mwebwe murongo umuryango w'abasoma Bibiliya, aya majambo mwumvise avuga iki? Yavuze kuri bande? Murakoze cyane. Aya majambo nk'uko twayasomye akurikirana n'amajambo tumaze iminsi turiko turasoma ava mu gice ca 22 gushika 23 avuga ku nkuru ya Baraki na Baramu. Baraki yari umwami w'Imowabu, Baramu nawe yari umuvugishwa n'Imana. Rero nk'uko twabibonye mu majambo twasomye, Abisirayeli bari mu rugendo bagenda mu gihugu c'isezerano, bategerezwa guca mu bihugu bitandukanye. Rero hariho batabakundira ko bahaca bakabanza kugwana nabo, ariko kandi Imana yari yarabahaye kuza baragwana batsinda. Rero Baraki amaze kugira kwibona bagiye guca mu gihugu cabo, yahavuye yiyumvira ico yokora, na cane cane kugwana nabo nticari coroshe kuko aho Abisirayeli bagwana hose baratsinda. Aca yigira umugambi yuko yotuma umuvugishwa n'Imana Baramu kugira ngo abanze amuvumire ubwo bwoko bw'Abisirayeli baze kugwana yamaze kubavuma abone kubatsinda. Rero uko twabisomye kandi na mbere twabisomye, imbere yuko Baramu akora ico gikorwa yasaba Baraki yuko azana atanga ibimazi ku bicaniro indwi, agatanga imfizi hamwe n'ishuri.
rero ivyo yarabikoze yarabizanye hanyuma aramubwira ati uhagarara impande y'ibimazi vyawe ngende numve ico uhoraho ari bumbwire ndaheza ndakubwire. Hanyuma Balamu yaragiye arumviriza ico Imana imubwira. Rero ico Imana yamubwiye aho kubavuma yamubwiye yuko yogenda kubahezagira. Hanyuma mu majambo ya Baraki aramubaza Imana yakubwiye gute, aramubwira ati nta byo kubavuma yambwiye, ahubwo yambwiye kugira kubahezagira kuko ntiyivuguruza kandi yama ishitsa ivyo yagamiye kugira gukora. Rero ngira ngo amajambo Imana yamubwiye kuvuga turashaka kuyasoma guhera ku murongo wa 18 gushika kwa 24. Ariko Baraki amaze kumva ivy'Imana imubwiye yaciye ashavura cyane, acarabwira Balamu ati aho ko wobahezagira ko wanse kubavuma ukabahezagira pfuma ubireka byose. Ariko yarongera aramwinginga yuko yosubira akabaza Imana, yongera kumubwira ati ongera uzane vya bimazi vyawe ubihagarara impande nubica Imana iza kumbwira nico nza kuvuga. Mu majambo make ico nico ayo majambo avuga. Urakoze cyane. Turumvise icyayo majambo avuga nukuye kuri Imana iri kwiraguhishurira. Umaze kumva ayo majambo twayasomye dufashije kumva icyo avuga, hari ukuri Imana yahishuriye umutima wawe. Maze kumva ano majambo tugasoma ibyashikiye Balamu na Baraki, ndabona yuko ari ukuri Imana imishurira. Balamu yabwira Baraki yuko akwiye kuvuga ico Imana imubariye. Uko nukuri umusazi w'Imana ntakwiye kuvuga ivyo yumvira, ariko umusazi w'Imana akwiye gutegera agati ugutwi akumva ico Imana imubwiye akaba ari co avuga. Ikindi c'ukuri nabonyemwo nuko Imana irashobora gushira amajambo mu kanwa k'umuntu wayo ashaka kumuvugisha cyangwa umukozi wayo. Hanyuma umuntu rero ko yegereye Imana arashobora kuvana imbere y'Imana amajambo ashobora kuvuga, kandi amajambo akaba atavuye mu bwenge bwiwe, ariko ari amajambo avuye ku Mana. Ukundi kuri nabonye twabonye kuko batanze ibimazi. Gutanga ibimazi ni byiza, kiretse yuko ikimazi ikunda Imana ikunda ni umutima umenetse. Aha rero umuntu abiravye neza, turavye amajambo twasomye twabonye ko kimwe Balamu yari yahurudutse. Ni mu buryo nibaza yuko icyo kimazi nubwo Bibiliya ntivuga ko Imana yacemeye, mugabo iracemeye kubera yavuganye nawe. Ariko burya ikimazi Imana ikunda ni umutima umenetse, si amashuri, si amapfizi. Hanyuma ikindi kuri nabonyemo nuko Imana atari umuntu wibesha. Umuntu yizera wese arazi yuko Imana itabesha ivyo yavuze, ikumishitsa kandi n'ibindi izobishitsa. Kandi ikindi naco nabonye ko kuri Imana si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Imana ivuze ibivuze, kuko Imana ntiyihenda, Imana ni Imana nyene. Ukundi kuri nabonye aha ku murongo wa 23 haravuga ngo erega indagu ntaco yotwara abayakobo, canke ubupfumu ngo ugire ico butwara Abisirayeli. Ubupfumu ntibwoshobora guhindura umugambi Imana yateguye. Ntivyakunda yuko Balamu avuma Abisirayeli, kandi Imana yasezeranye kubahezagira. Ni ukuvuga rero bijya bimazi n'ibindi ntivyatuma Imana ishobora guhindura ivyo yavuze kuri Isirayeli. Hanyuma ikindi naco mbona nuko
mukuri mbona muri ano majambo kandi nuko aha ntitubona neza mugabo Baramu yaragiye yibaza yuko kumbure agiye aja gusiguza Imana kenshi yuko Imana ishobora guhindura. Rero hari igihe umuntu agira mu bihe bigoye, urumva Baramu turazi ko barakira mu bihe icubahiro, sinzi kumukuza arasubira kuza kugora Imana ibintu nk'ivyo yuko yibaza yuko Imana ishobora kuba yohindura, ariko Imana yoyo ntihindura, ivyo yavuze iravyubahiriza. Ikindi nabonye muri ano majambo hari aho bishika umuntu akakosha ngo have ukora ibitari ku mutima. Turabona yuko Baraki yamushishikaye inshuro zitatu zose agomba kumwosha, yazanye imazi yibaza ngo yuko niyagenda guherana n'Imana kumbura Imana yabihindura canke sinzi harya ibintu vy'ingemu n'ibindi ni bibi cane. Kumbura yibaza ati nitwaza turagimurira Imana n'ibindi, uyu muvugishwa w'Imana araja guhindura avuge ibinyorohereza avume Abisirayeli. Rero ndabona yuko ukuri mbona gukuru muri majambo twasomye cyane nuko Imana atari umuntu, kandi Imana ntabwo ibesha, kandi ikindi nabonye nuko ivyo indagu n'ibindi bitotuma Imana ihindura na gatoya. Nuko ni majambo mbona je nashoboye gufata ngo mishurirwe n'Imana amajambo twasomye. Murakoze cyane, uvuze ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro kandi bishobora gufasha urikora byumva. Mugabo numvisemwo ingemu, indagu, ibintu byo kuragura, byo kugira gute no kosha. Mbega muri iki gihe ibintu by'ingemu birakaze gose, aho umuntu kugira ngo atunganirizwe hari aho bisabwa yuko ajyana agashimwe canke kerekana ikintu cerekana yuko urya muntu agomba kumukorera ikintu, hari ikintu agomba kumushimira canke gukora ikintu. Mbega mu kibano iwacu mw'ishengero canke mu kibano cacu mubibona gute? Umuntu yoshobora gute gutsinda igihe afise inyosha nk'izo canke ingemu zazanwe? Murakoze cyane. Aya majambo n'amajambo meza nubwo ari inkuru yabaye, ariko kandi n'uno munsi turabona yuko bimwe bihakwa gususa navyo. Ego kuvuga ubutumwa bwiza, abantu baracaraguza, abantu baracatanga ingemu, ariko byaragabanutse cyane, byaragabanutse kubera ubutumwa bwiza, mugabo biracariho. Ariko kandi no munsi hariho n'ibindi bisa n'ibi, nk'iki Baraki yakoze cyo guhereza ibintu, kwemerera ibintu Baramu kugira ngo ashobore gukora amuvumire ubwoko bw'Abisirayeli. Uno munsi naho biraboneka, na cyane turazi yuko muri ibihugu byacu vya Afrika harimo ibyo gutanga igiturire. Rero umuntu arashobora kugira kugupfumbatisha nk'akarero ugiye nko mu rubanza, umuntu uzi umucamanza ugaca usanga bamupfumbatishije, ugaca usanga ntaciye urubanza uko yategerezwa kugira kuruca, canke ari ikindi gikorwa kanaka uri kurasaba, umuntu bakamupfumbatisha ugaca usanga noneho ntagiye kubikora uko yategerezwa kubikora. Rero Baramu yatubera akarorero keza, kuko Baramu imbere y'ivyo bintu byose Baraki yari yamwemereye, yaramubwira ati ico Imana iza kumbwira nico ndakubwira. Kandi turabona yuko by'ukuri yaragerageje ivyo Imana imubwiye n'ivyo yaca iheze ikamubwira. Rero Imana yodufasha kugira ngo tugire inyifato ya Baramu, mu gihe hariho umuntu yoba hariho ivyo agomba kuguha
biza gutuma utaza kuvuga ukuri canke biza gutuma utaza gukora uko wategerezwa gukora ibintu. urakoze cyane, ni amajambo biboneka ko muri iki gihe ashobora gufasha cyane rwose, kuko muri iki gihe by'igitwirire biravugwa aha canke ahandi. Abantu nk'uko mubivuze turakwiye kwimenyereza gukora icyo twategerezwa gukora tutarindiriye ingurire. hariho n'abagomba guhigiturira Imana niko ndabyiyumvira, mugabo hariho abantu biboneka yuko biyumvira ko gushikana cyane ibimazi biki, bamwe bakanabyita n'amazina ibimazi, abandi gutya. Mbega Imana irakoreshwa n'ibyo dutanga, ibyo dutanga bimaze iki imbere yayo? Ibyo Imana ikeneye si bimazi, ariko irakeneye ko tuyishima, nubwo twayishimana imitima idafise ijwi ritubagiriza icyaha. Rero ibimazi Imana ibikeneye ntabwo ego mashikanwa arakenewe, kandi n'ibintu byose umuntu asaba gushikanira Imana birakenewe kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandanye neza. Ariko ivyo sico gikuru Imana ikeneye ni imitima yacu, n'umutima w'umuntu kurusha ivyo umuntu yokibaza ngo yishikanira. Eka nta kintu na kimwe umuntu yoshikanira Imana ukiyinezera afise umutima wanduye, ahubwo umutima ico kimazi umuntu ashikanye afise umutima wanduye yava gihinduka igisesema imbere y'Imana. Ni vyiza rero ko imbere yuko ahubwo umuntu yoja gushikanira Imana co taye kimazi yobanza akisuzuma. Mbere hamwe yo sinze bavuga yuko umuntu bakwiye kubanza n'uwashobanye n'umuntu gatatu n'umuntu akwiye kubanza kwitatura nawe imbere ko co taye kimazi. Rero ndabona yuko igikuru cyane nubwo bimazi by'uburyo bwo muri iki gihe tugezemo bikenewe, ariko igikuru cyane Imana ikeneye n'umutima. Ariko baratwumviriza ntibave baca bumva ngo gutanga ibimazi ntibikenewe. kuko hariho abantu benshi aca avuga ati okay, jewe natanze umutima, ego ni vyiza, ibimazi agaca bireka. Rero utanga ibimazi atatanze umutima ntaco bimaze, ariko kandi n'utanze umutima akaba afise ibimazi ntabitange nawene haba hariho akantuze agahazi. Ego birumvikana na cyane ko ibyo dutanga aribyo byubaka ingoro z'Imana, aribyo bifasha kugira ngo ivugabutumwa rishike kure, kugira ngo imfuvyi, abapfakazi n'abandi benshi bari mu ishengero bakeneye gufashwa baronke uburyo bwo gufashwa. Icyo rero akanyuma ngomba kubabaza ni akajanye n'uyu muntu yitwa Baramu yabonetse ko yamuvugishwa, kandi umuntu w'umuvugishwa afise autorité y'ijuru, mu ububasha ahabwa n'Imana. Ijambo aza kuvuga riza kuba bifise ububasha. Hano mu gihugu, mu ishengero, mu miryango iwacu mwebwe muri ba serugo ufise ububasha bwo kuvuga ijambo kandi rigahindura ibintu biri mu rugo. Mbega mu gukoresha amajambo mubona inyifato ya Baramu yodufasha iki? Murakoze cyane. Niyumvira yuko ari ikibazo ciza cyane. Nk'uko bivuze, hariho abantu Imana yateye iteka iraha ububasha, kandi akavuga ijambo rikomeye canke abanyarwanda no bavuga ngo aravuga rikijana. Yego rero kandi ku nzego zitandukanye, haba mu gihugu haba mu muryango, hari abantu usanga Imana yarahaye ububasha haba mu ishengero. Ni vyiza rero yuko tukwiye kugira kuraba ukuntu dukoresha ubwo bubasha, ukuntu dukoresha ayo mantuze, ayo majambo. Imbere yuko ukoresha ubwo bubasha, nkuko nari nakivuze, Baramu yotubera akarorero. Kubanza kumviriza Imana canke ko ugakora ico Imana yakubwiye, ntuhavuja kugira gukora ikintu kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Nk'akarorero hariho umuvyeyi usanga kubera ishavu akarandamuka ngo ndakuvumye. Ngo ndakuvumye. Uretse yuko Imana ari nziza,
uwo muvumo uvundurutse uko nyene nk'uko twabibonye ari naho utananafata kuko naco n'umuvumo wazanywe n'ishapu uretse yuko noneho muri kino gihe ntiduhamagarirwa kuvuma duhamagarirwa kugira ko ntuze kugira guhezagira rero baba abavyeyi baba abarongozi b'ishengero canke abarongozi b'igihugu Imana yabahaye ubwo bubasha barakwiye kugira kuraba ukuntu babukoresha ko ariko babukoresha mu bugombe bw'Imana. Murakoze cyane abatumire bacu bakoze nagira ngo mugire akajambo kanyuma mushikirije abariko barakurikirana kino kiganiro kuri aya majambo ikintu cya nyuma wumva woshobora gushikiriza abariko baradukurikirana kazi. Icyo navuga kuri ano majambo ni uko Imana itabesha umuntu wese afite icyo Imana yamusezeraniye agume kwibanga ntatibanga uko biri kose bitebuke Imana izoshitse ibyo yasezeranye kuri we. Murakoze ikintu numva norangiza mvuga by'ukuri hari aho Imana ivuga mugabo ntidushake kumva ko yavuze rero haba ku ruhande rwa Baraki canke rwa Baramu Baraki yari yabonye yuko Imana itaja kubavuma mugabo yagombye kubandanya unovuga mu Gifaransa ira insiste nico kimwe na Baramu nawene kubandanya aja kurondera ukuntu ngo Imana ihava ihindura rero nimvira yuko Imana yodufasha igihe ivuze tukavyakira naho vyoba binyuranye n'ubugombe bwacu kenshi hari aho tugomba nyene ukagomba kwica amatwi ijwi rya mpwemu ririko riravuga ririko rirakubwira ntumere ukagomba kumera nk'utavyumva nico nobwira abariko baratwumviriza nimba Imana yavuze canke ijwi ry'Imana hari ico ririko rirakubwira nturabe hirya kuko ntiyava ihindura ahubwo ukwiye kugira kuvyakira nubwo vyaba binyuranye n'ubugombe bwawe. Murakoze cyane abatumire bacu mwakoze kandi ku byo mwashikirije bibaza yuko bizogira ikimazi cyo gufasha abatari bakeya batwumviriza badukurikirana biciye kuri imbonesha kuri Heritage. Mwakoze kugambura ku butumire bwacu ngire abadukurikirana yuko hari n'intambara Imana itugwanira tutaziza ab'Isirayeli ntibari bazi ko biraba mugabo Imana hari intambara nyinshi turwanira twe tutazizi ngire Imana yakoranye na Baramu na Baraki ibyo byabaye byose ab'Isirayeli ntibari babiriho ariko Imana yabaye Imana nuko rero barangirije ndabasezera ndabifuriza yuko twokongera gusubira kubonana mu kiganiro gikurikira kandi uko biri kose mubandanye kwizera Imana kandi mubandanye gusoma ijambo ryayo kugira ngo mwame muganira nayo bakeneye byinshi murashobora kugura igitabo cy'umusomyi wa Bibiliya mushyitse kwishyira hamwe aho dusanzwe dukorera kino gitabo murashobora kukironka byoroshye iki ni cy'umwaka wa 2025 turabifuriza yuko muba mugitunze mu miryango yanyu nk'uko twaganiriye gutya murashobora kuganira n'abana banyu n'ababyeyi banyu n'inshuti zanyu muri mu nzu mukaganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire rero mugire umugoroba mwiza mubane n'Imana mukomeze kuyizera izobagirira neza Imana ibahezagire cyane.